turabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana twongera kandi tubaha kaze kuri YouTube channel yacu Inahe TV. Uyu munsi turongeye kandi kuza tubafitiye bishasha, Inahe nziza, Inahe iza kugufasha, Inahe iza kudufasha twese, haba mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri. Imbere yuko rero dutangura ngira ndakwibutse yuko uriko arabashikiriza kino kiganiro Yesu aracakora ni Bruce Hatungimana, nkaba ndi kumwe n'undi mutumire wacu. Mugabo imbere yuko ndabamenyesha cyangwa ndabereka umutumire wacu, reka tubanze dufata akanya turuhuke, turagarutse. Nkuko rero nari nabibemereye yuko mu mwanya nce ndabereka umutumire wacu turi kumwe uyu munsi hano mu kiganiro Yesu aracakora kuri Inahe TV. N'abatebeje reka tumuhe akanya ashobore kwidondora, mumenye uwariwe, mumenye mwumve ikiri muri we, kuko yaje afise ikintu ashaka kutubwira, ashaka kutwunganira, ashaka kudupartaja, kudusangiza. Reka rero tumuhe akanya yivuge. Turabaramukije cyane. Ego, uyu munsi turiyatewe iteka gose kwa turi kumwe hano. Rero abatabazi twashaka mwidondore akazina kanyu, mutubwire byinshi kuvyerekeye kubiberekeye. Ego, murakoze ku butumire muduhaye. Hama jewe izina ryanje nitwa umuvyeyi Annick. Ndubatse, si umugabo umwe n'abana 6. Hama jewe nkaba nsengera muri Eglise Fekabu Nyakabiga. Ego, haba nkunda Yesu, haba naramenye Yesu kuva ndi umwana muto. Haba mba mu kigwate ca Nyakabiga. Okay. Fise n'ibikorwa bindi. Ego, hama rero ibisigaye nkorera Imana. Nkunda ibikorwa vy'Imana cane. Ego, muri urugendo ruja mu ijuru n'ivyo ndiko ndakora. Amen. Ego, murakoze. Mwamwumvise umutumire wacu ni umuvyeyi Annick, umumama w'abana 5, akaba yubatse ku mugabo umwe atari babiri. Uyu munsi rero turi kumwe n'umumama akaba yaje kutubwira yuko akijijwe kuva ari umwana. Mbega umuvyeyi, twari tubabaze burya birakunda ko umuntu ashobora gukitwa akiri umwana? Cane gose. Kurira muri Sunday school. Ego. Ni igiki none gisabwa canke twovuga niyahe novuga ni igiki gisabwa gose kugira ngo umwana akure muri Sunday school? Kuko urumva twumvise Sunday school umengo turumvise ishure rya dimanche, ni ishure rya dimanche. None iryo shure rya dimanche hari abandi bana peut-être batarigera bumva ico kintu, tukagira muduhe umuco gato. Sunday school ni iki? Mbe barariha minerval? Mbega na ma uniforme? Iryo shure rya Sunday school riri he? Iryo shure rya Sunday school riri hose kandi nta minerval risaba. Bo ni ishure ryo kuw'Imana ry'abana, abantu bigisha ijambo mu bana. Hama babigisha ijambo ry'Imana mu gukurira mu ndero rukristo. Ego, hama uraziriye rero igiti kigorwa kikiri gito. So kuvuga gusa kubarerera mu rugo gusa, ariko no kubarera mu ijambo ry'Imana. Nuko jewe Imana yashoboje kundera mu ijambo ryayo. Kandi gushika n'ubu na jewe ndabirimwo.
vyambere imbuto nziza. Hama na jewe nyene nk'ubu ndi umurongozi wa Sunday school kuva ni nk'imyaka ishika 26 ndi umukobwa kandi nubatse gushika na bugingo no. Amen. Amen. Muravyumva neza ko ari ibintu biryoshe cyane, ni ibintu biteye igomwe gose kumva. Turahamagariye kwanza imbere ko twinjira cyane mu kiganiro cacu, turashaka guhamagarira abavyeyi nkumbure mwa mufise abana imuhira, mwoba mukumira abana banyu kubareka kuja muri Sunday school. Murumvise ko umumama turi kumwe uyu munsi nk'umutumire atubwiye yuko atari vyiza gusa umwana kumurera muhira, mugabo ari na vyiza gose umwana ko anakurira no mwijambo ry'Imana, kandi muri Sunday school ariho abana bamenyera ibintu vyinshi mwijambo ry'Imana. Rero tutarandiriye reka twinjire mu kiganiro cacu. Uyu munsi twabahamagaye kugira ngo mutubwire, mudushingire inahe muri bike muri vyinshi Imana yabagiriye. Mudushingire inahe, ndazi ko ubundi nta mukiriso buri nahe. Kandi iyi YouTube channel yacu Inahe TV ni twamamaza ubutumwa bwiza bice mu nahe kandi zifasha abantu benshi. Rero nashaka mudushingire inahe yuko ngene mwamenye Yesu, kuko uri kurabivuga gutyo oya hari abandi bantu bacagira ikibazo tinone okay yaramumenye, nanje dashika numve ingene yamumenye kugira nanje zomumenye uwo Yesu bibaye nkuko mwahuye ngira ngo mukamenyana. Yego kazi. Ego murakoze. Kuvyukuri ingene namumenye ndibuka neza ndi muri primaire. Ego twahora dusengera mu bakatolike. Mu nyuma jewe ikintu cankweze cane kugira ngo nje mu gakiza nakira uwo Yesu. Ikintu cankweze cane yari indirimbo z'Imana zikandyohera mu mutima, bigatuma rero na jewe numva ko ndyoherewe ico kintu, sanga nabigiyemwo. Hama gushikaho ndambwira papa yari umukatolike, ndamubarira nti papa burya rero je nagiye mu baporo. Aca ambwira ati hose ni Imana, genda nta kibazo. Ndagenda ndyohewe, nuko vyatanguye. Hama aho menye y'ubwenge, aho nkuriye nkamenya intambuko zose, intambuko imwe ku yindi, ca ntangura nyene kumenya n'ingene bashobora kubatizwa mu mazi menshi. Ca ntangura no kumenya ingene ukuriye kumenya gusenga, no kumenya gukurikiza ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana. Biramfasha. Nibuka yuko ijambo ry'Imana batubariye tushika muri Sunday school, abango kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ngo nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ca numva yuko Imana yakunze abantu bose, abari mw'isi bose. Nanje kumbe rero na jewe ndimwo mu bisi bose ndimwo. Ca numva rero ntangoye kwizera rero ngenda ngira etape yo kwizera, ariko hamwe no kwizera hariho ivyo nagiye mpura navyo. Yesu agumugisha. Amen. Murakoze cyane. Murumva yuko neza ko aradukwirikirana yuko umuvyeyi umutumire wacu umuvyeyi Anik atubwiye yuko intandaro yawe kwakira agakiza ahanini vyavuye mu kumviriza indirimbo z'Imana. Aco kintu catumye kimukwega ku Mana. Aha ndashaka duhakarire ko gose yavuze indirimbo z'Imana. Mbega umuvyeyi twaga tukubaze, buriya indirimbo zitari z'Imana uri kurazumviriza zirasho kugira ico zubatse mu buzima bwacu? Ego cane. hariho indirimbo twavuze z'Imana, hakabaho n'indirimbo zisanzwe baririmba zisanzwe
z'agahinda zo kuririmbira abantu abantu bagize amamariage iki z'umunezero usanzwe wo muri iyi si mugabo nasanze gusa indirimbo z'Imana zirimwo ubutumwa harimwo ijambo ry'Imana biratandukanye n'indirimbo z'abandi bantu baririmba ego hama ca numva yuko izo ndirimbo zirimwo amavuta kandi zishobora gufasha abantu najewe gushika uno munsi najewe ndaririmba amen kandi ndaryoherwa kuririmba hama rero nico cafashije gushikana bugingo n'ubu ndi muri korale ndi mu makorale atandukanye twizere yuko muza kuturirimbira mu kanya kari imbere turonge kandi ugaruka tubibutsa yuko mwumvise yuko indirimbo zose twumviriza zaba iz'Imana zaba iz'isi mu ncamake kuvyo umutumire wacu ariko atubwira zirafise ikintu zubaka muri twebwe bivanye na message iyo ndirimbo ibiri kwiratanga. None ga madame twaga tubabaze igihe mwatangura urwo rugendo kuko hari abantu benshi bifuza gukizwa bivanye n'ibihe baba barimwo donc ukababwira ubutumwa ingo kwa Yesu kandi nivyo kwa Yesu araryoshe nivyo kwa Yesu hari umunezero nivyo mugabo nagira muduhe muhe umuco nawe ariko barabakurikirana mbega gukizwa egal yuko ubutandukanye n'ibigeragezo ubutandukanye no kurira canke gukizwa ni ikintu kimwe gusa Imana ibikugiriye ahantu Imana ibigukuye ibigomba kugira ngo ikubohore hama kandi ibigomba kugira ngo ikuvane mu vyaha ikushire mu gakiza hama rero gakiza kadufasha kugira ngo dutere intambuko gukizwa dukizwe tutere intambuko mu gakiza mu gukirizwa muri Yesu hariho n'ushobora kugukiza gusa bisanzwe umuntu akagukiza ibintu bisanzwe ariko rero agakiza twaherewe muri Kristo Yesu karatandukanye n'uwundi muntu ashobora kudukiza ego ibigeragezo rero ukaba ukijijwe n'intambuko imwe yo kugira umunezero iyindi ntambuko nayo ushobora kugira ibigeragezo kuko twibuka neza ijambo ry'Imana ritubwira ngo naho turi mu isi turi n'ibitugerageza ariko rero ivyo rero bitugerageza nivyo kurya vy'umukristo kandi mu gakiza ugumye mu gakiza uharonkera intsinzi cane kuko wumiye ku gakiza ushikana n'abandi ku gakiza kuko abantu bakwigira ko agakiza kawe barakwigira ko ingene ukijijwe barakwigira ko ingene ugenda aho ubaye mu bigukikuje vyose barakwiga uko ndibuka yuko mu gakiza kanje gushika ubu hariho benshi nazanye kuri Yesu abo tuvukana ico nakoze coco narabasengeye kandi narababwiye ubutumwa ntera intambuko yo kubabwira barakizwa kandi gushika ubu n'abavyeyi banje barambwira ati mwana dusengere dusengere kuko ntibarakizwa ariko ndafise ivyizigiro ko bazokizwa abo bene wacu n'abakozi b'Imana biciye mu gakiza bambonanye kandi ndi mukuru wabo bigatuma nabo bishoboka kugira gute kubatera intege ubu n'abakozi b'Imana bakomeye cyane ego muratubwiye yuko kwakira Yesu mu ncamake tugerageje gutahura mu byo mwariko muratubwiye yuko kwakira Yesu n'umukiza yaje kugira ngo adukize ibigeragezo ijambo ry'Imana riravuga yuko nubwo turi mu isi n'isi y'ibigeragezo mugabo Yesu yazanywe no kudukiza ivyo bigeragezo kandi muriko muravuga gutyoya umengo hariho precision
kanaka yuko uri muri Yesu uraca mu bigeragezo ntawe vyanse mugazo bigeragezo uri kumwe na Yesu urabinesha. None twagira tubabaze niba bishoboka ko umuntu yavuye mu gakiza, birashoboka burya ko yogaruka mu gakiza canke uvuye mu gakiza uba wakavuyemwo nta chance yindi uba woronka kugaruka mu gakiza? Haracariho ivyizigiro kuko umuntu wese ngo niyo yogwa, ijambo ry'Imana niryo ritubwira neza ngo niyo wogwa ngo haracariho ivyizigiro kusubira kuvyuka, kandi ngo uwa Yesu ntabwo ngo yagiye akagirire. Kandi muri Yesaya niho hatubwira neza mu gice ca mbere ku murongo wa 16 niho hatubwira neza ngo naho wogira ivyaha tukutuku gute ngo Imana ishobora kuvyeza, kandi naho woba waratevye ngo uzosubira kuvyuka. Hama kimwe gusa nta catugerageje kitari co kwihanganira, ngo hamwe n'ibitugerageza ngo Imana izoducira iki icanzo kugira ngo ishobore kugira ngo iturokore. Ego hariho umuntu ashobora kwihebura gushika uno munsi yibaza ngo jewe ngo naramaze gusubira mu vy'isi ngo nkisi nkibivamo. Oyaye, haracariho ivyizigiro yuko Yesu acicaye ku ntebe y'imbabazi, ku ntebe y'ubuntu. Imana ishobora kugukurayo uko biri kose, uko vyitwa kose. Imana rero ni nyembabazi, gushika ubu ni nyembabazi, ariko hazogera igihe ubwo buntu buvako, kuko turacarindiriye igihe cyo kuza kwa Yesu. Rero igihe tukirindiriye uko kuza kwiwe turacihana bicitwa uno munsi, kuko agakiza n'uyu munsi sejo. Okay. Agakiza n'uyu munsi sejo kuba ariko baradukurikirana, iryo ni ijambo ryiza gose two turumviriza. Ni jambo kandi two turahabwa n'amajambo meza bice mu naye y'umuvyeyi Anika, umudamu yakijijwe kandi yakuze akijijwe. Yanatugiye mu ntango yuko umuntu bishoboka yuko ashobora gukura akijijwe akanakurira no mu ngoro y'Imana. Muratubwiye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta catugerageje atari co kwihanganira. Bon, ndashaka mbaze kino kibazo, nibaza yuko hariho n'abandi bose kino kibazo. Mbega hariho abantu usanga baraciye mu bigeragezo kandi ariko arakubwira inkuru yiwe, ariko akubwira ati je naraciye muri ibi harageraho ndananirwa. Nene ukumva ko yarafise impamvu yo kunanirwa. Mbega none ico gihe ukigezemwo ukageragezwa kugezaho wumva wobivamwo, ni wewe uba wabishatse canke nibigeragezo biba vyabaye vyinshi? Mbega hariho impamvu yo kunesha ivyo bigeragezo kugira ngo ntuve muri ka gakiza? Canke ni giki umuntu yokora iyo ari muri vya bigeragezo vyinshi kugeza aho yumva yova mu gakiza? Ni giki umuntu yokora nk'inzira womuha nk'akabanga wo mucira ukamubwira uti iyo uri mu kigeragezo wumva ukagera ahantu wumva ushaka kuvuga yuko uva mu gakiza, kora iki n'iki n'iki uzokumva utewe intege. Ico kintu nico dushaka kumva. Murakoze cyane. Jewe mu gakiza kanje ndashaka gutanga akarorero intahe. Yego. Bwa mbere na mbere ugikizwa ugira umunezero, ugira ibintu biryoshe, ukabona uri muri feeling gutyo nyene, ambiance dasanzwe, ugasanga nyene uranezerewe. Ariko haragera igihe ushika mu kigeragezo rero. Ibigeragezo rero bitanguye, urugamba ruba rutanguye. Wewe ico kigeragezo kigushikiye, ico ukora ni iki? Urasenga Imana. Ico ni icambere. Hamugahamagara Yesu. Kuko Yesu niwe yatubwiye ngo jewe ngo nkiri mwisi naragerageje. Ngo hamwe nibi bagerageza ngo azobaneshereza. Nibutse iryo jambo rero nkavuga Yesu, wewe waranesheje ibigeragezo,
hamwe wajaga ku musozi ugasenga wahuye n'ibigeragezo byinshi ariko yaranesheje iki yanesheje iki Satani ijambo ry'Imana kuko yamubwiye ngo vyanditswe ngo igihe rero uri mu kigeragezo kugira ngo uneshe koresha ijambo ry'Imana. Ico ni icambere, koresha ijambo ry'Imana kuko niyo nkota ikomeye cyane, kuko niyo kurashisha imyami yose wa mubi aturasa. Hama ica kabiri ni ugusenga kuko Satani we yagerageza kugira ngo akure bwa bugombe kuri twebwe je na Yesu, twebwe na Yesu, bwo kugira ngo ashitse misiyo yamuzanye ngaha kwisi. Rero intumbero ya Satani atuma tugerageza no kugira ngo adukure muri ako gakiza kuko azi yuko harimwo inyungu nyinshi cyane, harimwo umunezero, harimwo kumuheba, harimo kureka ibyiwe, akagomba rero kuduteza ibigeragezo. Rero ivyo bigeragezo nakubwiye ko ari ivyo kurya vy'umukristo. Rero kubinesha si kugira ngo ubihunge canke ugira gute, hangana n'ikigeragezo kandi gihangane uraba mu ijuru kandi use nk'ukigendera hejuru. Muri uko kugeragezwa navuze yuko no gushingira intara. Jewe mugakiza kanje ndumukobwa nahuye n'ibigeragezo bitandukanye. Icambere coco umuvyeyi wanje yambwiye ati hose ni Imana, genda hose nta kibazo. Aho nyene nahasanze hariho emwe yahantege Satani. Navo gusenga nuzuye umunezero nuzuye umva nyene mengo nibereye mu ijuru, ariko nkasanga kigeragezo muhira. Papa ico yakoraga niki, yambwiraga ntiwagiye kuvoma kuko twabaruguru hano ugenda kuvoma kure kuja gusenya ibintu nk'ivyo, ariko akacambarira ngo kumbure na y'amazi na yasize amazi yabaye akoresheje yaheze, agacambarira ngo watevye. Nkaca nshikira kuki ku nkoni, narakubitwa hakubitwa gushikaho ashobora kumbwira ngo ivyo bintu wo bivamo, ngo ubwo bukizwa ubwo burofa wo buvamo. Ariko ico nakoze niki, naragumye ku mavi ndasenga, ndabwira Yesu nti Yesu ntabara. Yesu ico yakoze niki, yarantabaye. Ni birebire muga ico nkubwiye coco kugezaho uyu munsi nibutse ingene nakubitwa n'amaraso akava kubera gakiza. Numva gushima Imana kuko vyamviriyemwo inyungu nyinshi cyane muri uko gukubitwa. Ndasanze abo tuvukana bose canke abo mu famille hafi benshi nabo bamwe barakiriye agakiza. Hama kenshi na kenshi kigeragezo nakundaga no guhura naco. Ico gihe papa na mama ntibari kumwe, bari baragize divorce. Urumva ko nico nikigeragezo kuko nasabwaga kugira ngo mba nkuze muhira. Ni jewe nari responsable ibintu vyose gukora, ni jewe namenyaga ngo ndiko ndarondera amafaranga, nkarondera ingene tubaho, nkarondera ibintu tutu business duto ndumwana kugira ngo ndonka gasabune akunyu ibintu nk'ivyo, kuko papa yakunda kunywa inzoga cyane akaza mwijoro. Ico akoraga gusa yarankubita kuko nije nari mukuru, ariko hamwe n'ivyo naravyihanganiye. Hamwe n'ivyo ico shima Imana cyane nuko hageze igihe cuko yamantuka akantuka ibitutsi bikomeye cyane by'abapagani, akashona no kumbwira ati wowe uragafuta byaye ntukagire ico wimariye mu buzima, ntukagire iki. Ariko ico nabonye nuko ubu ndiko ndakubwira ubu ivyo yavuze byose n'umwana w'umuntu kuko si Imana yarivuze. Hama ubu byarahinduye, ivyo ntivyabaye.
urumva Amen. ko Imana yampaye abana, Amina. Imana yampaye ubuzima bwiza, ndi mu buzima bwiza, mfise akazi keza, meze neza, mfise urugo rwiza, ibyo yantukaga byose ahubwo vyabaye umugisha. Byabaye umugisha. Ego, hamwe n'ibyo rero nta mpamvu yo kuva mu gakiza ngo kubera ibigeragezo. Imana yangiriye neza. Kandi hamwe n'ibyo mu nyuma zaho umuvyeyi wanje yabonye yuko kuba mu gakiza, kuba muri Yesu ari ikintu kidasanzwe. Kuko yabonye ikigeragezo cabaye kuri mukuru wanje, aca njana pembeni, yaramaze kunsaba imbabazi, arambwira ati mwana wanje, nk'uko amenye Yesu, ndagusavye ntuzumara amazi, uzufashe nzoguha umugisha w'abavyeyi. Ati bivanye n'ukuntu wamenye Yesu n'ugusenga. Aho rero yagomba kumbarira iki kugira ngo ndamuhe umukwe kuzosohoka neza, kuzosohoka neza, kugira ngo ampe umugisha w'abavyeyi. Ico rero nanje naracumiye ko cyane. Kandi mu nyuma z'ubwo bujene bwanje naho nyene nagize ibigeragezo vy'abajene by'abahungu. Ariko hamwe n'ivyo naciye ngira gute, narasenze Imana. Niko kwa gusenga nakubwiye, gusenga gukingura amajuru. Hamwe n'ivyo nca mbona intsinzi, mbona ukunesha. Amina. Yesu araneshereza. Amen. Hamwe na twe na Yesu nta kintu novuga gushika uno munsi atigeze anyishura mu masengero. Kandi ubu ndi kumwe n'umushinga nahumwe kandi w'umukozi w'Imana. Yesu abaho umugisha. Amina. Murumvise yuko neza rero wowe uri kuraca mu bigeragezo bitandukanye, wari kuriyumvira uti ngira ndabivemwo, ngira ndabihebe, simbona Imana, simbona Yesu. Murumvise urufunguruzo rwo kunesha ivyo bigeragezo ni rumwe, nkuko umuinvite wacu canke se umutumire wacu twatumiye abitubwiye. Urufunguruzo ni rumwe, gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Ivyo ni ibintu bituma umuntu anesha ikigeragezo ciwe aba arimwo. Rero bigutere intege wowe uriko uradukurikirana, bigoye kandi kumva yuko kugira indi nyota yo gusenga winginga Imana ngo ikwambike izindi nkomezi, kandi igwe n'izindi nkomezi zindi zo gusoma ijambo ryayo, kugira ngo uneshe ivyo bigeragezo, uzogire nawe ico ubwiye abandi. Tukiri ngaho nyene kuri iyo nahe yanyu madame, twagira tubabaze mutubwiye yuko mwakuze papa na mama bari divorce. None ni murashaka kutubwira niba hoba harageze igihe kubera ibintu mwariko muracamwo, ego mwari mukijijwe, mbega nta cyumviro cigeze kibazamwo muriko munaca muri igitekerezo mukavuga ati ndabonye igituma babaye divorce, nanje umugabo wanje nyangira ibi tuzoca tudivorce. Ico cyumviro nico bacarabajemwo, niba co bacarabajemwo mukakinesha, mwakinesheje gute? Kuko ico ni kintu kindi kiri mu ngo z'abantu kandi batamenya ingene bokinesha. Twashaka turonkereho umuco. Urakoze cyane. Ingene vyagenze, twari abana bato cyane. Bagira divorce papa na mama. Twari abana bato. Twarabibona muga hari ivyo tutashobora gutahura. Haraciye nk'imyaka 13 mama yaragiye kumbe yajanye afise inda y'umwana. Haragera igihe kuko muri uko gukizwa kwanje nabandanyije nsengera abavyeyi cyane. Ndabasengera gushika kandi nabugingo no nkibasengera. Hama hageze igihe mama nawe aho yagiye ni histoire ndende. Mama nawe aho yagiye agenda kwa mwene mama na papa, nawe nyene ahavyarira abandi bana aho aca nk'abana bane. Okay. Aca rero mu nyuma zanana wa mwana wa papa kumumushikiriza ngo asubire. Muga aca sanga twarakuze. Ndibuka neza yuko mu bana yasize umwe yari yaratasha nkurikira. Hama jewe nije nagiye kumwakira. Hama ariko akamenya neza yuko jewe nkijijwe.
hama hari ikintu cakunda kungerageza cane harageze igihe papa ashobora kuba yombwira mu ntango za mbere yakunda kumbwira ngo kumba umwana nikanaka ambwira umwana wa mbere mukuru wanje nkama nararize gose hama harageze igihe cuko rero mama je nije ndamwakira neza ndamusubiza mu itongo na papa yarataye itongo yaragiye natwe twari twaragiye hama mama ikintu yashoboye kuvuga tumaranye nka une semaine nibaza ngo ngiye kumubwira ingene twabayeho na papa kuko mu nyuma ziwe haje abandi badamu bashika 3 muhiranye nariho mukiri ego hama gushika ubu nka papa afise umudamu agera 5 mbo ico nakoze rero kuri mama naragerageje kuko asanze bifise imyaka itari mike nkuze 19 ndamwakira ndamubwira ndamuremesha ndamubwira mama ubu twarakuze urashobora kuguma ngaha hama mama aravyakira mugabo mu nyuma akauko satani ari mubi aca abona yuko mengo ndagomba kumubwira ivy'agakiza nawe atangura kuvuga iki guhamagara nk'umugenzi wiwe amubwira ngo umuvyeyi n'umurokore ibiki agomba kugira ngo ashire mu vy'uburokore ibintu nk'ivyo hama aca amubwira ijambo ryarindi papa yakundaga kumbwira ngo umwana ni kanaka ngo numurisa nanje nsanga abivuze uko mama nawe ngira gahinda mu mutima uko ndi umuntu ndimvira eske jewe noba abavyeyi banje baba ari abahe icimviro umwana ashobora kugira acimvira gutyo nyene ariko mu nyuma naratahuye Yesu yarantahuje ko uri muri Yesu ategereza kugeragezwa kandi n'abavyeyi bashobora kuba bo mwanka canke bakagera gute ariko Imana ikamwitorera ico rero caramfashije cyane narababaye mu nyuma ariko mu nyuma na mama yarangarukiye nababwiye ko papa yaje kunsaba imbabazi mu nyuma na mama nawe abonye ko mwana bakundaga gusempatiza bashira imbere cyane abavyeyi bariko barantegera ntibakwiye kugira ngo basempatiza abana ngo bavuga ati uyu n'uyu niwa akomeye cyane ariko bari bakwiye kubona ko abana bose ari bamwe kuko n'umugisha uvuye ku Mana mu nyuma ibyo ndiko ndabivuga ku batahuye Yesu kandi n'abataratahura bakwiye kugira ngo abana babagire bamwe babafate kumwe kuko ngo nta mwana n'ikinono donc bisanga rero kumba uwo bankaga canke bagira gute ari jewe babona ko mfisemwe imbuto nziza baca babona wa wundi kunda kunywa inzoga kunda kugira gute ariko ntiyari we nawe ego harageze igihe nawe arakizwa nawe naramusengeye hama ico gihe rero abavyeyi ico nakoze niki narasenze ndabasubiza hamwe okay bari barageze divorce ariko nca ndabasubiza hamwe okay barasubirana baca bagenda hehe mu Rwanda za 94 baca barasubirana urumva wa wundi wa hariya bakibanye hamwe numva ico kintu kiranezereye cyane ko nsubije hamwe abavyeyi kandi narababariye kuko imbuto y'umukristo n'uwamenye Yesu ategereza kubabarira uwagukoreye ikibi n'uwagize gututegereza kubabarira na cyane hama harageze igihe cuko Imana ingirira neza rero ndonka umutware umushinga ntahe navyo vyaciye kure hama ntageye kuba president iyo ni yindi ntahe aho sawa Yesu abahezagira barakoze cyane uravyumvise neza yuko
abavyeyi b'umuvyeyi Anike bari baratandukanye, ico twokwita divorce, bari baramaze kudivorsa baratandukanye, mugabo icatumye bagarukana ni y'amasengesho nyene. Ahanini nico kintu umutumire wacu ahagazeko ariko aravuga gose, kandi urumva yuko ariko atubwira ibintu yaciyemwo, si ibintu, si bitito, si migani, si n'ibijajuro, mugabo ni ibintu yaciyemwo, ni ibintu yabayemwo vyakoze. Urumva ko yapfukamye agasenga, inyuma yo gusenga abavyeyi bagasubirana. Ubwo rero bisigura yuko nawe mu papa, nawe mu mama, muko muraca mu njyane mu muryango wanyu, hakageraho mwo kwiyumvira yuko mushaka gutandukana, tukagakwaza tubamenyeshe yuko tubadekuraje d'abord yuko divorce itemewe n'Imana mu gihe umwe atarangije inzira yiwe ngakuba kw'isi, umengo nuko oya nihenze. Rero nimba muko muraca mu bigeragezo nk'ivyo, oya tubahamagariye kwanza gufatana amaboko mugatunganya, mufukame musenge, hama inyishu yanyu iri mu gusenga. Mbega none tubabaze, hariyo abakirisu kugeza n'uyu munsi bagifise ca ciyumviro bavuga ati ibigeragezo birafise abantu bizako, mwombure aba pasteur, aba bishop, aba apotre, aba prophète, abavugishwa n'Imana, intumwa, aba pasitori. Hari abantu baba biyumvira yuko kugeza uyu munsi bo bataca mu bigeragezo. Hari abantu bameze gutyo bavyumvira. Twashaka mutange umuco niba ibigeragezo vyaremwe ku bakirisu basanzwe canke ibigeragezo bihari ku bantu bose, kugira ngo bidutere intege kumenya yuko ivyo bigeragezo bihari ku bantu bose kandi dukeneye kubitsinda. Ibigeragezo biri ku bantu bose, si kuba Kristo gusa, ariko cane kuba Kristo. Ego biri kuba Kristo, kuko twibutse Yobu yari kumwe na bagenzi biwe, yubaha Imana, yagororokera Imana, yashobora gukurikiza n'ivyagezo vy'Imana. Ariko ibigeragezo vyamushitseko, harageze igihe c'uko n'abagenzi biwe batangura kwiyumvira gute ko yacumuye canke n'ibintu vyinshi. N'umugore ageze aho avuga ati tukimana uveko. Ntawo bivuga vyose, muga ndakubwiye yuko n'abataramenya Imana ibigeragezo bibashikako, kuko iyo umuntu bavuga yuko ngo ingero y'icaha niki n'urufu, kuko nimba umuntu ariko arageragezwa ageragezwa atabizi, akibaza ngo n'umunezero, kumbe Satani yamujanye mu bintu bimugerageza, bikamugusha mu caha, bikamushikana no gupfa. Hama ariko umukristo biratandukanye. Umukristo iyo ariko arageragezwa, Satani abagera agomba kumukura mu Mana, kumukura kuri Yesu. Ariko hamwe n'ivyo, ico umukristo akwiye kugira gute, abakwiye kwambara inkomezi, inkinzo zose z'umukristo z'ukwizera. Ikindi kintu nokongera ko n'ukwizera, ukizera ukarwana unesha, uzi yuko uzoshobora kunesha. Uti nabambanywe na Kristo, nazuranywe na kandi nzoshobora kunesha. Amen. Kuko niwe yatubanjirije kunesha. Hamwe n'ivyo rero, umva ko ibigeragezo bitandukanye. Hari ikigerageza abantu abisi babona ko ari mu munezero, ari muri ambiance, mu biki byinshi, ariko mwisho Satani camuhemba n'amahonero n'urupfu rubi. Ariko ibigeragezo vy'umukristo bimuza ko n'ivyo kurya vyiwe bimushikana kukunesha kandi gushikana kuri Kristo, sivyo? Kuko niwe yatubanjirije kunesha. Hamwe n'ivyo rero, iyo tumenye yuko ivyo bigeragezo bije, dukwiye kwambara inkomezi. Hanyuma kandi tugasaba amahoro Yesu. Hama kandi tukabona yuko
Satani tukamwereka yuko atariho turi, kuko hamwe n'ibitugerageza ni hamwe yuko nakubwiye yuko tugira gute dushobora gusoma ijambo ry'Imana. Muri kwa gusoma ijambo ry'Imana harimwo amajambo yo kukuremesha, harimwo amajambo yo kuguhumuriza, yo kukwereka intsinzi. Ego hama ugasenga, ukitanga, ukagira amafungo yo kwisonzesha. Kandi hariho amasengesho igihe ugeze mu kigeragezo gikomeye, amasengesho yo gutegeka. Hakabaho n'amasengesho yo gusenga bisanzwe, hakabaho n'amasengesho yo kuba mufunze hamwe. Ariko rero hariho ikigeragezo kiba gihanganye nawe, uhangana naco ugategeka mu izina rya Yesu, mva imbere wa musozi we, mva imbere wa musozi we. Kuko ikigeragezo kimeze nk'umusozi uba uri imbere y'umuntu. Rero uwo musozi ushobora kubona uri imbere yawe, nta kindi kiwukuraho atari amasengesho. Ego muramwumvise yuko neza yuko imisozi yose iri imbere yacu ikugwaho byonyene ibintu bisanzwe n'amasengesho. Akaba avuze yuko hari amasengesho yo mu buryo butandukanye. Ibi binyibukije neza, hari igihe nariko ndakwirikirana ubutumwa bwa Pasteur Faith Kivuye, muvuze ibintu bishaka gusa nk'ivyo yigeze kwigisha ico gihe. Yariko yigisha ndibuka teme y'ico gihe, yariko avuga ati hari amasengesho yugurura ijuru. Rero muri ayo masengesho yugurura ijuru, nayo masengesho ariko aravuga y'amasengesho yo gutegeka. Udategetse mu gihe uri mu ngorane, mu gihe uri mu kigeragezo, Satani aguma kwereka yuko waneshejwe. Rero kugira nawe umuneshe, utegerezwa gusenga utegeka. Ayo masengesho iyo yasenze utegeka, ayo ni amasengesho aca yugurura ijuru rigatangura nawe kugukorerako. Mbega tubabaze gatoya, mbega ibigeragezo vyamabiza bifise ishusho imwe? Iyo nshatse kubaza yuko ibigeragezo ko vyamabiza yese ishusho rimwe, reka ndagisigure. Urana nk'ubu ikigeragezo kirashobora kuza ari ikigeragezo co kurira, kikakuririsha ukarira ukihebura. Hari n'ikindi kigeragezo gishobora kuza kikwereka yuko ndazi numbaze, none twagira tubaze niba iminsi yose ikigeragezo cama kiza gifise rya shusho ryo kurira, ryo kuriza umuntu, canke uyu munsi rishobora kuza ryahinduye irindi shusho ryinyegeje mu kindi kintu kugira ngo rikubere ikigeragezo. Murakoze cyane. Hari ikigeragezo kishobora kukuza ko ugasanga kirakuteye kurira. Hakabaho n'ikindi kigeragezo gishobora kuza, ibigeragezo biri faso nyinshi. Hariho n'ikindi kigeragezo kiza kigutera kugira ngo uvuge uti ndabivuyemo, kuko kumbure kubivamo siyo nyishu, kandi kurira siyo nyishu. Ariko guhangana n'ikigeragezo naye kikubwiye, uhangana naco. Hanyuma kandi ico bikoze ugira ukwihangana. Mu Bikorinto ba mbere igice ca 13 niho abitubwira neza ngo hamwe n'ibitugerageza, ni igice c'icumi, igice c'icumi, ngo hamwe n'ibitugerageza ngo Imana izogira gute, izoducira icanzo, kandi idushoboza kwihangana. Rero uko kwihangana bituma twirengagiza ivyo vyose bije bitugana. Hama ikindi kintu dushobora kwambara niki, n'ukwambara urukundo, n'ukwambara ibintu vyose. Kuko urukundo rushobora gutuma ibikugerageza ushobora gupfuka, ukavuga uti urya muntu siwe, ukabona kige kigeragezo cije kiriko kirondera ubugingo bwanje. Ariko hamwe n'ivyo Yesu numpe kwihangana, numpe kugitambuka, numpe kukinesha.
hanyuma ugasaba kugira ngo Imana ikuneshereze kuko ibitugerageza simpaka byose ngo turire tugire gute kuko nturirira umwana w'umuntu oya hari biza bisa nk'umugisha navyo hariho nibiza bigushitsa wanashaka muri wa mugisha Imana yagusezeranye kuko niyo wageragezwa ngo nivyo akanya gato cyane muri Yohana niho babitubwira amen ngo nivyo akanya gato kuko ivyo bitugerageza bituma bidushikana ku masezerano Imana yadusezeraniye naho tutaba tubizi usanga Imana idushikanye muri ayo masezerano kuko niwoshika mu masezerano y'Imana utabanije kugira ama etape menshi y'ibigeragezo urumva tukiri ngaho nyene bwa bundi rero amasengesho arashobora no kuba ari inzira yo gutuma umuntu ashika amasezerano yiwe mwamwumvise neza hari ibigeragezo ntivyama biza ari ibigeragezo vyo kuturiza imisi yose kandi turakwiriye kuba maso gose kuko hari n'ibindi bigeragezo biza nk'uko baje kubidusigurira biza bisa nk'umugisha muga atari umugisha iyo vyakiriye rero nka wewe nk'umwana w'Imana ukavyakira uryohewe wanashima ukabifungura bikakuberamwo inyungu niko novyita mugabo ejo iyo utangiye kuvyishura ugasanga ikigeragezo cari kije aho rero urakwiriye kuhaba maso ushaka guca wiyumvira uti gute ivyo bibaho gute akarero karoroshe kubadandaza umudandaza je ndashobora kuba ndandaza ntari muri Yesu ubundi nadandaza ari muri Yesu je nkakwereka inzira ya fraude iyo fraude umaze kwemeranya nacewe yuko twogirana fraude ego izokuberamwe izoronka amafaranga uzokubaka mugabo ngenda kwibutse yuko ni watangura kuvyishura uzoca wibuka yuko cari ikigeragezo c'amafaranga satani yarazanye imbere yawe kugira ngo urire et pourtant ni ikigeragezo cari kije gisa nkaho umengo umugisha ivyo okay abadandaza ati sawa ku bakobwa mushaka kubona umutipe aje afite imodoka asiki mwarabwiwe ugasanga umukobwa yarabwiwe ati we ni wihangana uzoronka umugabo mwiza agukunda akunda Imana kugamburukira le fait yo kumubona aje aparitse imiduga ase amazu ntakijijwe mugabo akaba yarakubwiye yuko uzoronka umugabo agukunda nico nikigeragezo rero ni gute uzomenya yuko ivyo vyose uri kuracamwo ari bigeragezo canke atari bigeragezo solution ni imwe twayihawe ni amasengesho nta kindi kintu kuko ijambo ry'Imana rirabitwibutsa neza rikatugira ngo abikunda irabibira akabanga nta munsi uzosenga uri kurabaza Imana ati mbega Mana iki kintu kije kiva kuri wewe ngo Imana ihore iteza kuzobicisha atari mu ndoto izobicisha mu bakozi b'Imana yego bakubwire ingene ibintu bimeze none ga madame ni giki na cane woduhanura wotubwira kandi sinibaza ko wobwira abantu bakuze bonyene mugabo n'abana bato na cane ugwaruka burya nkuko bivuze ibigeragezo biratandukanye ibigeragezo vyo mu ngo si ibigeragezo vy'ugwaruka burya iyo nanabiravye iyo umuntu ari mu rugo kenshi murakunda kunesha ibigeragezo kuko mba mwaraciye no mu bintu vyinshi mugabo ugwaruka ruba rugifise amaraso ashushe ruba rugifise izindi ndoto ruba rugifise ibindi vyifuzo mbega ni giki rero mwohanura ugwaruka na cane ugwaruka rwakijijwe ni giki mwobahanura mubabwira nk'akajambo ko kubahanura mubabwira bivanye n'ivyo twako turavugana vy'ibigeragezo murakoze mumbwiye ngo ndafashe cane abajene ego je byukuri ndakunda gufasha abajene meme ningo z'abubatse ndazifasha cane ndabafasha gose intahe yanje yo mu bujene irakomeye cyane jewe naragerageje cyane n'abahungu mugabo harageze igihe cuko
nk'umuhungu ashobora kuba yaza urumva ko cari ikigeragezo ciwanje ugaca usanga umuhungu ariko araza aranyereka ko umengo atunze bo urumva ubujene urazigere umeze ugaca usanga uragomvye nawe kubaka ugeze mu nzira zo kubaka uriho kumbe uyu ni umuhungu yifuje ko kugira tubake kandi ni umukristo nawe uri umukristo ariko kumbe ntiwabanje no gusobanuza Imana ngo baze Imana hama akagenda kukwereka nk'inzu agafata inzu ya mugenzi we y'uwundi musore akamwereka yuko hariho ibikoresho vyose ibintu vyose yikwijije nta ngorane ko ageze kubaka ariko kuko mpwemu w'Imana yari muri jewe Imana abana rero nkuko bavuze nyene ngo ikwibira akabanga jewe rero ikintu nahawe kumva ijwi numva ijwi rimbwiye ati nyaboneka uwo muntu hange inyereka anywa amusiteri inyereka mw'inzozi anyereka amusiteri ikindi gihe aza kuntira appareil photo ndayimutiza ambwira ati nzoshiramo filme izisigara nzoziguha nta ngorane ndibaza yuko no musore ndibaza ko agihara ashobora kumva yuko ariko ndavuga ibinyoma donc ndayimutijije yaciye ayiherana yitwara ego ico nakoze niki nasenze Imana ndakwinginze kugira ngo wewe atari uwiwanje umwirukane kuko unyeretse byinshi imbere yiwe imbere yanje uranyeretse byinshi umuntu acaragenda hanyuma subiriye kandi haza uwundi nyene gutyo uwo wundi nawe wewe emwe naramukunze kabisa n'ubu mu Rwanda hari niyo ngiye aracafise agafoto kanje kandi n'umukozi w'Imana n'umubishop emwe nawe ariko aravyumva nari naramukunze gushika ariko nawe akankunda ntabinyereke hagera igihe c'uko twahahurira n'abakobwa benshi muri abo bakobwa tuhahurira twaramukunda kuko ari umukozi w'Imana ariko muri abo bakobwa nyene no watoyemwe ego haragera ikindi gihe by'ukuri haza umukozi w'Imana arambwira ati mukobwa wanje avuye muri Kongo Imana itumye kuri je ati burya harageze ko wubaka muga ndibaza yuko wasenze ariko nturabona uwo mwubakana ati rero wasenze nabi ati ukwiye gusenga gutya ati ukwiye gusenga kugira ngo Imana igire ubugombe bwayo hanyuma ati kandi upresize uvuga uti Mana ndakeneye umuntu ameze ukuntu wewe rero ukwiye kugira ngo umfashe yari umukozi w'Imana afata urupapuro arambwira tukeneye umugabo ameze gute ndamudekriva kabisa ndamushiraho hama icaje kuba uko nasavye Imana urya nyene niko yaje hama cantangaje rero uwo yaje we yakundaga kuza kumbwiriza nawo turi kumwe akunda kunyigisha inyigisho z'abajene ambwira ingene nkwiye kwirinda angwe ukuntu nkwiye kwirinda abahungu barahendana abahungu bagira gute nteze ego cyane uko yigishaga inyigisho z'abajene nibaza kuvyiba nawe ntiwamubaza uti none gashya ko kuranyigisha binoti nawe bimeze gute we rindira gusa ico yari yarambwiye ati je ndiko ntumbere kukwigisha je ndafise umufiance bamaranye imyaka 5 nkumva ko atari ko arampenda nka babandi bose we afise intumbero yo kugira gute kunyigisha kandi akakwigisha ibintu ari abamwe ego nkumva ndamukunze gato se apa nivyo kumukunda ngo biki nibihi byo bufiyansa numva ko kabisa uyu muntu n'umuntu w'Imana hama
rero uko Imana ihindura ibintu ntawe ushobora kubimenya. Urya bari bakundanye imyaka 5 aramuheba. Umva ko je nanje bari barampevye. Yego. Aramuheba. Amuhevye rero uyaciye agira gute Imana imuremesha aterega ati haracariho ivyizigiro. Ati hariho umukobwa yitwa Anike. Aturye nyene ubona ari muto ni wazovamo umuntu munini urana ko ndi munini. Bisi ibiro 92. Nari mfise ibiro ico gihe 53. Hama Imana imuhishurira uko. Ntiyashoka bimbarira amara hafi 2 semaines. Umva nawe yarwaye akabonge kuwa muhevye. Rero ico bidusaba niki nk'abajene bo muri iki gihe. Umva singiye muri detail ingene yaraje nyene mu nyuma aramproposa. Uyu muntu aje nk'ababandi. Unaje kunyescrota nyene ibintu nk'ivyo. Ariko ico nakoze niki nasenze Imana. Ni Imana ndagusavye ibimenyetso bitatu. Nawe yitwa ngo numukozi w'Imana. Ndagusavye ikintu cinyereka ko ariwe avuye iwawe. Icambere ashobora kugenda kwipresenta. Hari umugenzi wanje benshi barabizi n'ubu baracahari. Agende kumpresenta ntabimubariye. Aho. Kandi mwabakobwa mwico no babwira. Nuko mukwiye kugira ngo musabe Imana ibimenyetso. Ntimukapfe kwihuta kuraba inyuma. Ica gatatu, ica kabiri. Mana aje imbere y'abakozi b'Imana. Nabo nyene yipresente ntabimubari. Ica gatatu. Wenyene azo ambwira ati tugomba kugira urubanza urunu itariki yindi. Erega uko nabisavye Imana bica bigenda uko niko vyabaye. Aho bica bimeruko. Ico rero no hanura abajene bo muri higi. Ntibakarabe ku bintu. Ntibakarabe inyuma ku rukoba. Uko ivyo birahendana no mu migani bari bitubwira. Dukwiye kugira ngo dusenge Imana kandi tube mu ijambo ry'Imana uko ritubwira. Ntitwihute kuraba ibiboneka. Kuko ndibuka neza igihe umukozi w'Imana ariko arambwira ati ukeneye umugabo ameze gute. Ninkeneye umugabo yubaha Imana kandi afise ibikorwa by'Imana byose. Kandi acambaza ngo ushaka umurundi canke umunyarwanda canke umuzungu umukongomani canke ugomba umeze gute. Numva ko twese turi ubwoko bw'Imana. Ndavuga mukozi w'Imana uwo Yesu azozana umugabo yubaha Imana akunda Imana akorera Imana. Arasubira mbwira ngo ukeneye umukozi w'Imana ameze gute. Ntafise ingabire zose. Kandi uko ico ndiko ndakubwira afise ingabire zose. Hanyuma acambwa ngo ushaka umutunzi cyangwa umukene. Je ndabaye novuga ko umutunzi twava tuva ku Mana cyane. Mvuze umukene nawe twava dusegerereza. Ndaba man oya. Ntitube abatunzi ba high class hejuru kandi ntituba abakene. Oya. Wewe uzozane umuntu hagati na hagati. Kandi ivyo ndiho ndakubwira ubu gushika ubu nivyo vyabaye. Gushika ubu n'umukozi w'Imana ni jewe nkora gusa. Hama hagera igihe cuko arige wibaza yuko uriko urakina n'Imana kumba Imana ibiri kwirakubona. Haragera igihe cuko rero Imana ibishitsa mu ngiro vyose biraba. Iyo ni yindi nta. Ariko ico ngomba kubwira urwaruka rw'ubu rubona kumbure ngo je nshaka wize shaka wahejeje uwo tunganya amashure shaka umutunzi rurangira. Bijye bintu birashobora guhera. Ariko urukundo ntiruhera. Hamwe n'ivyo uwo nakuze n'imfuvyi ntase nanye nagira.
ariko ico nokubwira nokubwira urubanza rwacu rwatajwe n'abazungu n'abantu benshi bikomeye. Iyo ni iyindi ntahe. Hama ico nokubwira nuko ubu gushika ubu kuko yaje mu bugombe bw'Imana tumaranye imyaka myinshi, imyaka 24 bientôt dukwiza 25. Sindahukana sindagira gute. Ico nubwira urwaruka rw'ubu rero nuko rwose abo ubugombe bw'Imana kwitwararika iby'ubwami bw'Imana n'ukugororoka. Ibisigaye Imana irabibongera, kandi ibisigaye nuko Imana ari itoraniriza uwo muzobana karamata gushika gupfa kwanyu. Kuko igitandukana n'Imana hamwe n'ivyo twobasaba kugira ngo mukuriye mu ijambo ry'Imana, Imana ishobore kubarera. Kuko nasanze Imana yarandeze, suko nababwiye yuko ntigeze nderwa na mama, ntigeze nderwa n'iki. Icanderesheje n'inkuna, ariko Yesu wenyene niwe yandeze, arandera mu ijambo ry'Imana. Arico catumye iryo jambo ry'Imana ryaramfashije, bimpa kutabona kubiboneka, ariko impa kubitaboneka. Gushika uno munsi Imana itubeshejeho kandi tumeze neza. Tubayeho mu buntu bw'Imana vy'ukuri. Ni amina. Amen. Ego nukuri mwebwe muko muradukurikirana, turizera neza yuko muriko murafashwa kandi mufashijwe gose n'inahe y'umutumire wacu. Nongera kandi ndabibutsa yuko umutumire wacu hari ibintu mu bintu yagera avuga, ibintu nagenda afatana cyane nibaza ko namwe muko muradukurikirana mwabifashe. Ukaba ukeneye umukobwa canke umugabo muzobana neza, byose ni masengesho. Ja imbere y'Imana, vuga uko umuntu ushaka ko muzobana akeneye kuza ameze, Imana izomuguha. Ico ni cyambere. Ikindi mukozi w'Imana Kenny Brice nibagiye numvise guhishurwa kudasanzwe. Ofite abajene usanga kenshi na kenshi iyo bageze mu bihe byabo mengo baragurugumba, mengo baragira gute, hari ikintu kibabesha cyane. Ukamenga umuhungu aje, uwari we wese aje, ndagukunda, je t'aime, ndagira gute, si bashobora kugutwara. Usanga nk'umukristo wamenye Yesu ubu kwiye kusobanuza Imana. Ijambo ry'Imana atubwira ngo bari je bamusobanuza, kugira ngo ntutubire, ntubuzi ko urya muntu ari uwo mu bugombe bw'Imana, kuko ntuze wicuze ngo iyo mbimenya bitagishoboka. Rero bidusaba yuko kugira ngo tugire gute gusobanuza Imana, ntitwihute, ubujene bwacu ntitubwandarike, kandi ntitugakinisha icaha. Kandi rero menya neza uri kumwe n'umusore, ukaba uri kumwe n'umusore ni nkakura. Okay. Bituma usanga uguye mu caha, ariko uwigiye kure umusore ntaza kubwire ngo ingwi wanje, kuko yakweretse ko gukunda kandi nawe wamukunze wageze gute, kuko iforo yiwe ntayuzi, objectif yiwe abafise kugira ngo agire gute kugusha mu caha. Rero menya neza ingene uhunga icaha kumwe kwa Yosefu. Ntutubwizigirwa kuvuga kubw'umwana w'umuntu nta kigaragaza, nta kintu ikimenyetso runaka Imana iba yarakweretse kuri we. Imana iguhumugisha. Amen. Muravyumvise neza umutumire wacu ariko tubwira amajambo meza kandi amajambo yubaka. Nariko ndavuga ntidufatiye ku majambo yariko aravuga, urashobora kugenda imbere y'Imana uprecisa udekriva ukungene umuntu ushaka ko muzobana akeneye kuza ameze, kandi Imana koko izomuguha nkuko wabimusavye. Ikindi kintu numvisemwo co dufasha nk'abajene ni kusaba ibimenyetso ku muntu ukeneye ko muzobana. Ivyo bimenyetso utabibonye kuri uwo muntu ukunda, ndibaza yuko neza uwo muntu atoba avuye ku Mana. Rero nkuko twe twabibemereye, umutumire wacu yari yatubwiye ko ari umuririmbyi. Imbere yuko turarangiza twashaka aducishiritse ko gatoya aturirimbire turangiza. Eko aturirimbe nk'akaririmbo kamwe twumve umuririmbyi wacu twatumiye uyu munsi.
Ego karibu. urakoze cyane reka nakaririmbo ko gusenga ego ugusenga kurafasha ibihe byose kunshikana kuri data akahiza mu bingoye kandi satani yanteye akansuka uburyo bwose ibiheta ngabo kenshi ugusenga kurafasha wagusenga mababa yawanjana ibyo nsaba kuri data yiteze kumumugisha kwari wenziga kubuntu sinzoreka kumusenga zomukorera amaganya ntazo kwanka kundura kandi gihe kizoshika mboni biri kure vyose vy'igihugu citereye hari iwacu mw'ijuru niho zoca nterurirwa njyanwe n'abamarayika ndirimbano munezero n'ugusenga ni gukuru. Amen. Amen. Ngira mwaravyigiye kuko muririmba neza gose. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe kuva iki kiganiro kigitangura. Turabibutsa yuko ikiganiro cari Yesu aracakora kuri Intare TV. Imbere ko turangiza nagira ndakwibutse yuko ukeneye kwama uronka intare zacu urashobora subscribe ukagira na like ukashiraho na commentaire y'ivyo ukeneye y'ivyo yagufashije natwe ivyo biradufasha cyane iyo turiko turabisoma. Rero madame mwakoze kutwitaba. Mwakoze namwe. Twizere neza yuko nitwoga kandi kubatumira tuzobaronka. Ego cyane yiteguye. Ego. Turabashimiye mwebwe mwese rero mwari mwadutijije umwanya wanyu, mwari mwadutijije amatwi yanyu kugira mwumve ikiri ku mitima yacu. Turabikebanuye tukaba twuzoswa kandi kongera kubonana ku kindi kiganiro turi kumwe n'undi mutumire. Imana nye n'amahoro ibane namwe mu vyanyu no mu banyu. Murakoze.